aho hambere hahise habaye ibikoko bikibera mu ishamba. Iryo shamba ryari rinini, ariko iryo shamba ryamiramwo induru y'ivyo bikoko. Ivyo bikoko vyama mu ntureka, nta mahoro vyigera bigira. Inzovu zagiriza imparage ko zikunda inda, imparage nazo zikagiriza inkende ko ziba ivyamwa, inkende zikagiriza intare ko zitwaza umukazo, ko zitwaza iterabwoba. Intare nazo zikidoga zivuga yuko ibindi bikoko bitazubaha. Nuko uko kutumvikana rero gutuma ivyo bikoko vyose vyo mw'ishamba vyinubana. Nta gikoko na kimwe cizera ikindi. Buri musi vyama mu ntambara. Iryo shamba vyabamwo ryahindutse umusaka, agaterabwoba. N'igihe vyagenda kunywa amazi ku mugezi, igikoko cose canywa ayo mazi umutima utari mu nda kiguma gikebaguzwa, ciyumvira yuko ikindi kigituruka inyuma kikakigirira nabi. Ivyo bikoko bibaho uko, ntivyigera biryohererwa iryo shamba vyabamwo. Kandi iryo shamba ryarimwo ivyankenerwa vyose. Naho vyari uko, vyamira mu ndyane. Ivyana vy'ivyo bikoko vyavukiramwo ivyo bibazo. Iyo mibereho y'ivyo bikoko irababaza ikinyamasyo. Ikinyamasyo kikaguma ciyumvira ukuntu ayo matati yohera. Kikaguma ciyumvira ukuntu uko kwinubana kwari kwarashinze imizi mw'ivyo bikoko korangira, maze iryo shamba rikabamwo amahoro. Niho guca rero umunsi umwe gihamagara ibindi bikoko. Nuko ikinyamasyo gifata ijambo kibwira ibindi bikoko giti: bagenzi, tubandanije imyifato y'ukugwana no kwinubana, iri shamba rizodusambukirako. Abana bacu bazokurira mu bwoba. Iyi myifato nyene dufise niyo bazokurana. Ariko uno musi tuvugana ingorane dufise, tubwizanye ukuri, turabe ukuntu dutorera hamwe inyishu y'ibibazo biduhanze, hanyuma tubeho amahoro. Vya bikoko vyose ngo cwe. Haciye akanya imparage irafata ijambo iti: je nibaza yuko inzovu zikunda inda, kuko zirya cane ibyo twari kurya vyose zikabimara, kuko zikeneye izindi nguvu nyinshi. Aho imparage irahejeje guserura akari ku mutima, inzovu ifata ijambo kugira ngo yisigure. Iravuga iti: je nibaza yuko imparage zigomba kwikumira ko ibintu vyose, nico gituma zidusukako amakosa yose. Inkende irahaguruka ifata ijambo iti: bagenzi, twe twari ivy'ivyamwa kabisa, kandi twivye ivyamwa vyinshi tutabajije, kandi turazi yuko ivyo vyateye icuka kibi. Ivyo bikoko rero bimara umwanya muremure biriko birahana ijambo, kandi bivuga vyumvikana, biravugana ukuri kose, birangiza bihariranye. Bica bishinga amategeko azobigenga, vyerekana ukuntu bizohora binywa amazi, ukuntu bizohora bisabikanya ibifungurwa, ukuntu bizohora bibana vyumvikana. Guhera uwo musi umunezero usubira kugaruka mw'ishamba. Ntivyasubiye kugwana, ntivyasubiye gutongana. Umugezi vyahora bihurirako bigwana, ubu mugezi w'amahoro, aho ibikoko vyose binywa amazi ataco vyinuba. Ikinyamasyo kiraheza kiraba ivyo bikoko kiritwengera giti: ntimubona none bagabo, ibiganiro ni vyiza gusumba igikenye no kuryanira insya z'amenyo. Murabonye ko inama isumba ingimba. Ubu twibereye mu mahoro. Nuko
mu kirundi bati umugani ugana kariho. Imvugo ncamugani ni imvugo ngereranyo, ni imvugo mfobeko. Aha twokwiyumvira duti mbega iri shamba tworigereranya n'iki? Ibi bikoko twobigereranya n'iki? Iri shamba turashobora kurigereranya n'umuryango, turashobora kurigereranya n'ikibano, turashobora kurigereranya n'igihugu. Iri shamba turashobora kurigereranya n'isi. Ibikoko turashobora kubigereranya n'abantu. Abanditsi bandika mwene iyi migani, reka dufatire kuri Jean de La Fontaine agomba kuvuga akarenganyo kari mu bantu canke ubwishime buri mu bantu, yakoresha ibikoko. Naha muri uyu mugani murumva yuko ibikoko twobigereranya n'abantu. Rero mu kirundi baraca umugani ngo ahari abantu ha murunturuntu, bagasubira ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Nibisanzwe ko ahari abantu haba ingorane, haba ibibazo bibateranya. Ikidasanzwe nuko izo ngorane zokwamaho ibihe vyose, abo bantu bagatinya kuzubahuka kugira ngo bazivugane hanyuma bazitorere umuti. Ibi bikoko murumva yuko vyari bibayeho igihe kirekire, biri mu bibazo, abana bavyo bakavukira muri ivyo bibazo bakabikuriramwo, abo bana bavyo bagakura bafise imitima mibi nk'ivyo bikoko nyene. Ariko uwo mubano mubi warababaje ikinyamasyo, aho kiri ciyumvira ukuntu ivyo bintu vyohera, yo guca gihamagara ibindi bikoko biraganira, kandi biva ngaho bitoye umuti w'izo ngorane, birahariranira, nuko bisubiza hamwe umutekano, amahoro aragaruka muri rya shamba, bisubira gusabikanya vyose. Zaburi 133 iravuga ngo ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Bavukanyi barundikazi, ivyo tubayemwo murabizi. Murazi yuko twabaye mu ngorane kuva kera, haraciye imyaka 60 n'iyindi. Murazi yuko twamira mu ndyane, murazi yuko twamira mu kutumvikana, ivyo bigatuma igihugu cacu kitabamwo amahoro arama. Ivyo bigatuma igihugu cacu iterambere riba umuziro. Kubera iki tutoca bugufi ngo tumere nk'ibi bikoko, ngo twicarane tuvugane ukuri ku ngorane zacu, tuzitorere umuti, hanyuma tuve ngaho duhariraniye, umunezero nawo ugaruke mu gihugu cacu, amahoro adusage. Tutemeye guca bugufi ngo tuvugane ibi bintu vyo dushikanahe, tuzokwama twankana nk'inkoko n'akagomba gushika ryari. Twebwe twinubane, abana bacu binubane, uruvyaro rwabo ruzokwinubane, igihugu cacu kizotera imbere gute? Nuko duce bugufi tuganire, nakarengo ibigiye inama bigira imana. Nitwahariranirana n'Imana, nitwayisaba imbabazi izoziduha, kuko natwe tuzoba twarahariraniranye. Iyumvire namwe, ibikoko vyoruha bikadusumvya ubwenge. Reka ndangirize kuri aka kabazo. Amatati azanana n'urwango, azanana n'inzigo, azanana n'ukwinubana, azanana n'ishari, azanana n'ubwicanyi, eka azanana n'ububisha bwinshi. Mwumvise yuko ivyo bikoko vyarabana y'ingwe, kandi ahari amatati nta terambere ryigera rihaba. Ahabaye ibiganiro, hakaba ukumvikana, hakaba uguhariranirana, haba iterambere, haba amahoro. Ikibazo canje rero ni iki? Abarundi murabona ibihe turimo,
twarakomantaje imitima, twanka kuganira, twanka kwicarana kugira ngo tuvugane ku ngorane turimwo mu ntumbero yo kuzitorera umuti. Mbega mubona tworeka kuganira tukabandanya twibereyeho mu buzima tubayemwo, canke twoca bugufi tukaganira kugira ngo tubeho mu mahoro, kugira ngo tubeho mu iterambere, kugira ngo tubeho mu munezero nk'uko ibi bikoko vyabayeho bimaze kuganira. Nuko naha ndangirije, nta yindi ndoto dufise atari uko twobona abarundi twicaye hamwe tukaganira ku bibazo vyose dufise, tukava ngaho tubitoreye umuti, tugaharirana, tugasubiza hamwe, maze tukabana mu mahoro, tukubakira Uburundi hamwe, tubana nyakubana nk'abavukanyi. Ibi vyiyumviro rero ndazi neza yuko tutavyisangije, hariho n'abandi biyumvira nk'uko. Nico gituma twavuze duti abantu biyumvira kumwe, abantu baharanira amahoro, abantu bafise umutima wo kubanguranya, nk'iki kinyamasyo, bantu b'Imana, iki kinyamasyo cavyitwayemwo neza, cahagaze muri rya jambo ryo muri Matayo igice ca 5 ku murongo w'9, rimwe rivuga ngo hahigwa ababanguranya kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Abarundi turakwiye kugira umutima nk'uwu iki kinyamasyo cagize. Turakwiye kuba ababanguranya, turakwiye kuba abiyumvira ukuntu amatati, ukutumvikana, ingorane turimwo zohera. Mwebwe mwese mufise ivyiyumviro vy'ukunga, ivyiyumviro nk'ibi vya kinyamasyo, turabahaye kaze muri application tugaruza umunezero. Kaze dufatane amaboko, dufatane urugendo rweranda. Voilà, urugendo ruzodushikana ku mahoro, urugendo ruzotuma tugaruza umunezero. Je vraiment Monsieur Kinyamasyo yarangyoheye cyane kuko yahagaze nk'umuntu w'umushinga ntahe. Turakeneye abantu bahagarara nka Kinyamasyo, turakeneye abantu bahagarara mu kuri, apana abantu kumbure kubera inyungu bafise usanga bahengamye. Umuntu wese ashimiye imyifato ya Kinyamasyo azoba afise umutima wa Kinyamasyo. Reka ndababwira akantu kamwe, je umwigisha w'abana batoya. Nukuvuga ngo abana iyo uri kurabigisha bari direct, ukuri bakuvuga utumbereye neza. Ndakunda kubigisha nkoresheje imigani, nkababaza ibibazo, bararyoherwa cyane. Ndabahaye ibibazo bijanye n'uwo mugani. Voilà, n'iki kibazo ndababajije, mwebwe muza guca mushiramwe amafilozofi, ariko mu gihe abana bato mubahe uyu mugani, muce mubaha n'iki kibazo mbajije, mwumvirize inyishu batanga. Bari diregite iwabo ukuri n'ukuri, ntibahengama. Mugabo umuntu akuze murumva namwe agomba gukikiriza wara za nyungu ziwe, ibintu hamwe n'ivyo. Oya. Nico gituma nagomba ndangize ndabibutsa iri jambo riri muri Matayo igice c'18 ku murongo wa 3. Haravuga ngo, arababwira ati ndababwire ukuri, nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Ingorane zihanze Uburundi ziroroshe gutorera inyishu, mugabo abarundi tubandanije dukomantaza imitima, izo ngorane zizotubera urusyo, no mwijuru bizotugora gushikayo, kubera tuzoba twanka ukuri, tuzoba tugwanya ukuri. Voilà,
ariko nitwahinduka tukamera nk'abana bato tukavuga duti ukuri n'ukuri, reka ducishaho ukuri kuri, ingorane zacu tuzozikemura tubana amahoro. Iki kibazo ndabahaye ni ikibazo coroshe gose. Mugihe abana murabe ko batagikubita iseke. Nihaboneka umwe i Bururi, hakaboneka uyundi Ngozi, hakaboneka uwundi Gitega, hakaboneka uwundi mu Cibitoki, mu Kayanza, hari Ibubanza, Ibujumbura, Imakamba, mu Rumonge, voilà. Ivyiyumviro vya kinyamasyo bizokwira Uburundi bwose. Ukuri gutsinda. Bamwe bafise umutima wa kinyamasyo, umunsi umwe bazoja ahantu bitwengere bati mubona ibiganiro mpayinka. Nuko Imana nibahezagire mwese, natwibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ukeneye kwinjira muri application tugaruze umunezero, wandika uti tugaruze umunezero mu ijambo rimwe _com. Ivyo vyandika kuri Google, naho vyandika kuri WhatsApp uca ufyondako uca winjira muri application ugaca ukompleta ukishura ibibazo biriko, hanyuma ugaca winjira. Ariko wishura ibibazo ataburyarya, wavyiyumviyeko, ntubeshe, kuko ubeshe Imana irakubona. Twifuza ko ukuri gutsinda, ibintu vy'uburyarya tubihagarike.